Okay. Harya ngiye kwitwa nde? Nitwa Gift. Gift. Okay. Ura nawe ufite gift? Cyane. Gift. Ura gift ufite ni imeze ute? Nyine ushobora kutazi gift mu Kinyarwanda. Ndabizi. Kwakunda umuntu niki? Imana. Gift ni imana. Mbese muri make iyo umuntu azi gukina umupira bafite gift sibyo? Yego ufite gift. Imana yo gukina. Imana yo gukina? Yo gusenga. Imana yo gusenga? Okay, buriya bivuge ngo urasenga. None se ikirugu urakizi? Ikirugu cyane none? Ndakizi. Inka zo mu kirugu ziba zisa gute? Zisa. Zisa umweru. None se mu buzima busanzwe ukora iki? Njyewe? Ndiga. Oya akazi ukora? Asenga. Senga se ni akazi? Ntabwo ari akazi. Mbese nimba kuko ari akazi ubyitaho buri munsi wagiye gusenga. Igihe Mariya yari atwite inda hagati ya Mariya na Yezu n'Imana iyo nda ari yande. Igihe Mariya yari atwite hagati y'Imana na Yezu na Mariya iyo nda ari yande. Jesus Christ. Igihe Mariya yari atwite sibyo hagati ya Mariya n'Imana na Yezu iyo nda ari yande. Iyo Mariya. Oh shit! Mbese Mariya yari yitwite? Yari atwite Yezu. Yari atwite Yezu. Yari atwite Yezu. Nose urukumva inda itari iya Yezu ntabwo yari iya Mariya. Ari iya Yezu. Bavuga ngo ntakinaniwe. Ntagishoboye. Oya, ikindi kibazo. Igihe Yezu yavukaga ni iyihe nka bamukamiyeho amata ya mbere? Mwese wari uhari se? None ubimenye he? Ubikuye he? Narabimenye. Ubimenye he ubikura he? Muri biriya ahantu handitse ngo iyo nka yari isi? Nabonye muri filime. Okay, umushumba wa Mukame yari yitwa gute? Wakinaniwe? Nzi tunari ikibazo utari wagitekereza? Ikibazo cya nyuma uhita wigendera. Nugitsinda uragenda. Nugitsinda uraguma hano. Inka Yezu yigiye gukama ni iyi.